interrogation totale tout d'abord, n'est-ce pas? Si. Nous avons vu l'interrogation totale. Indirimbo yayumviriye mbonye ko ari indirimbo ihagize umwigisha kandi ari we soko y'ubumenyi bwabo bose mu gihugu. Rero twararirimba ngaha nyene ndumva ko iryoshe cyane, ndavuga ati indirimbo n'ukuri reka tuyiririmbe n'abana twishimye, hanyuma twifata ka video no ugashira kuri stati, nkabona abandi bagatangiye ugakirakiza ahantu henshi barabinsaba baravuga ati nta ngorane baca baragashirako. Rero ya ndirimbo nayiririmbye kubera ko je ndi umwigisha ubwa mbere, nkaba nkunda n'abigisha banyigishije, nkaba nkunda n'abandi rero bashaka kuba abigisha kuko abigisha barakora bigashira. Bisanzwe uravye umwarimu ni warera murumva mu ndirimbo bwa mbere abavyeyi baravyara bagaheka, bacutsa bagahereza mwarimu akarera kageza mu bigero. Urumva ko mwarimu ari umuntu akomeye. Ukuvuga yuko uravye neza harandi havuga ngo ukiri umwana yagufata ukuboko uri kurandika hajya ku kibaho ngo bikunde uzove mu mugabo. Uwo nta wundi yabikoze ni mwarimu. Abasoda n'abapolisi birirwa barakorera igihugu bose, tuvuga yuko bijya ndirimbo mwarumvise yuko bose baciye kwa mwarimu, kuko nivyo ushobora kuba umukoroneri, lieutenant koroneri canke umumajoro canke uwundi udafise amashuri, ayo nayo atangirwa kwa mwarimu. Abategetsi bose b'ibihangange, abaganga n'abacamanza mu ndirimbo mwarumvise yuko bavuga yuko baciye kwa mwarimu. Rero nkuko mu bisanzwe basanzwe aribo baduserukira mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu, iyo bari hose bagume bibuka yuko mwarimu yabaye karahara mugara ntibacure, yarakoze neza birashimwa, aho bari mwarimu nawe neragize mu ruhara. Niko rero ico nasaba leta nuko yoguma yibuka mwarimu, mbere igashirako n'akabijya nyimba bishoboka, byo baye byiza cyane. Une phrase interrogative. Nous allons commencer par la définition. N'est-ce pas? Oui. Si, n'est-ce pas? Si. Très bien, on y va. Levez-vous. Une phrase interrogative. Levez-vous. Levez-vous. Une phrase interrogative. C'est une phrase qui s'arrête une question et commence par une lettre majuscule. C'est terminé par un point d'interrogation. Ok, merci beaucoup. Musanzwe methodology nijya nyine twize, ariko avec la réforme biragaragara neza yuko baratwigishije cyambere la réforme tugeze ngo systeme simwe ya kera, ikigwa cyose gitegeza gutangurwa n'umuziki cyo bita ADB. Rero nanje mbonye yuko abanyeshuri iyo baje bavuye nk'ubare baje bavuye kurima bakaza batanariye kubera twige tuba tubifirigite mu kwigisha. Rero iyo bashitse ngaha baba bafise ama stress bakuye muhira. Kubijanye niyo methodology nca mbandaniza ngo jewe maza gukoresha methodology nk'iyo tusanzwe gukoresha nyene mu cigwa, kuko abana babaze guhitahura nshashirako akantu bita akabiga nkaborohereza kugira ngo bafate ku ndirimbo. Hariho haba nko mu biharuro, haba mu Faransa nyene science et technologie na science zimene entrepreneur ya gutunganya imigambi. Ivyo byose iyo naheje kuvyigisha ndaba kabiga kugira ngo ndagabasigire mu mitwe ntihazogire ikigwa kizigira kibazo. Abasoda n'abapolisi birirwa barakorera igihugu bose baciye kwa mwarimu. Nk'ubu banshigikiye ngo rurimbo rugaca muri studio nkagenda nkarusohora turi kumwe na bino bibono nyene nkuko mubibona, tukabyina tukanezerwa bigakomera, jewe rugasohoka rukazoba ntibagiranwa ko naho tutazoba turiho gwarasohose ruzokwama ruriho ko turabona bakadijana abo twara twigana ngaha ayi bavuye aho baje hari ya Belgique, tubona abantu nubu batari bagirana bitabo bariho, turabona bakoze ibintu nk'ibi nyende ntibibagirwe. Rero bamfashije ndirimbe kaja muri studio gasohoka n'amasanamu turi kumwe n'abandi bibondo nyene dukundana, je ndohimbagwa cyane.